Tugaruka kwa Maître Deo, uri umunyamategeko ndetse ukaba wifisemo n'uburambe, imyaka 8 mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazina muntu CNDH, imyaka 8 mu mugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi simike. Muravye kino gihe uko igihugu gitunganijwe, mubona ubwoko bwose buhabwa ijambo? Je nukuri nkuko padiri yakabivuga, niyo ndiko numviriza bashaka n'abavuga ngo ntibavuga rumwe na leta, bavuga rumwe kuko sindigera numva uvuga ati ntimurime, ntimwimbure, ntimuvuzwe. Tuje kuri ico c'ubwoko ngaha, ingorane iriho na manipulateur, abahinga muri manipulation. Abo rero bagerageza kurondera ikintu cahoraho kugira bagumane igihugu mu ngorane cahora, badusubiza inyuma. Muga vy'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi je naratembereye hose, ahandi iyo hari ingorane y'ivy'ubwoko urabibona, mugabo uduze bakavuga ati iyi komine amazi araje, je sinigera mbona irobine ry'abahutu n'irobine ry'abatutsi. Bose ati amatara araje, singera mbona bavuga bati aya matara azomurikira abahutu, aya nayo abatutsi. Ico kibazo caravuyeho mu mitwe y'abene gihugu, nta kiriho ukuri. Gisigaye mu mitwe, padiri yakivuze, ca manipulateur, kandi abo bamaho. Abo rero inyungu zabo kiretse ko ari bake, mugabo kubera ivy'amarezo sociaux ifombo kudobruwe, bagahitana imitima yoroshe. Muga vy'ukuri ugiye mu bene gihugu ukababaza n'uwosubiramo akabaza, nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi, nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi. Gusa umuntu yoguma atsimbataza ayo mahoro n'umutekano, nani kibazo c'ubwoko kitari muri discours politique. Twari twumva son excellence nimba hari ikintu akunda gusubiramo, arasubiramwo nk'uko padiri yayivuze yuko umuntu ari umurundi. Ubu bwoko ubutandukane ni ikintu bazanye, mugabo mu Burundi siho hari amayetini hari hahari kandi yemewe. Mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika usanga etini bavuga ururimi rwabo, etini basi imico yabo, muganga nta etini ziriho uravye neza. Mugabo manipulateur babona yuko hatabaye intambara atakintu bazoronka cerekeye bimwe vy'ibiti biciye mu zindi nzira z'intambara, negociation. Nico gituma twebwe dukwiye gutandukanya la population, uravye abene gihugu. Nikuri bose barabizi ko atangorane, nta guerre civile ihari, nta rwanko rwa etini ruri mu bene gihugu. Washaka n'ababivuga baza n'uwo mwanike. Hari naho usanga atari n'abarundi, hari naho usanga atari abarundi, ari amalaboratware y'abandi bantu bagomba ku igihugu cacu cama mu ngorane. Ahora turi kumwe twese turagwaniza hamwe, kandi nta nkeka ko ico kintu kiriko kiratera imbere. Turi kumwe byo twese birashoboka, kandi ndabona yuko turi kumwe n'ukuri atari aba manipulateur. Nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi. Ego, Apotre Isidore Mbayaga, ubona mu ntunganye y'igihugu c'u Burundi abarundi mu bwoko bwose, abahutu, abatutsi n'abatwa baronka akagiye ko guhabwa ijambo? Akarorero urabira kuri iyi meza turiko, nibaza ko hari inyishu ihari. Birabona ko ari ubwoko bwose hano, yaba hariho ikumirwa ry'ubwoko bumwe canke ubundi, mwabiri ikiganiro c'ubwoko bumwe. Mugabo kubera ivyo bintu atabihari, murabona yuko nk'uko warabivuze, nta muntu ahabwa ijambo kubera ubwoko bwiwe
ugiye kuraba ingene leta yubatse n'inzego zayo ni ikintu babonye kuva kera. Ntuze umuganga uri ku butegetsi niwe ufise porogaramu, yatanze porogaramu irongora igihugu. Umukuru w'igihugu nabo murabona yuko bamushize imbere ko yavyumva kandi azi ico byari bimaze konona mu gihugu no gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu. Ugiye kubiraba rero no munsi ukaraba ingene inzego zose guhera hejuru zubatse, n'abantu bavuga yuko hariho gukumirwa k'ubwoko bumwe canke hari ubwoko buryamiye ubundi bushobora no kubwira icejo. Hari igihe umuntu araba amayindikateri akaraba ati none bizozana nahe, izo nama zibera he, bizoshoboka gute? Kuko umuntu akwica kugira guhonye nuko aba yaguhuikiye, akagirira inama aho utabona canke akabika ibigwanisha aho utabona. Mugabo ugiye kuraba uno munsi umukuru w'igihugu cacu ari mu bwoko bw'abahutu, mugabo icegera ciwe n'umututsi. Akona akarorero kamwe, umuganga uri ku butegetsi utwarwa n'umuhutu, icegera ciwe n'umututsi. Mu bantu bitwa abasekreteri national nibo bajejwe mu programme y'umuganga. Ugiye kuraba ingene bari n'ubwoko bwose, raba mu gisirikare cy'iwacu ugiye kuraba nta hantu na hamwe usanga komandema yiharije umuntu w'ubwoko bumwe ngo n'icegera kibi cy'ubwoko bumwe. Ico ni ikintu babonye kera ko abantu benshi bahora bafatirako kugira ngo bacanishemwe abantu twari muri za njyane zamazigaruka ko imyaka 10 iheze. Ubu rero bamwe babikora babonye ko ya myaka 10 irarenganye atakibaye, bareko bagomba yuko bati twobigenza gute kugira ngo dusubire tuvyure ibisigo byari bisinziriye by'ubwoko, mugabo bagasanga wingene gipanze biragoye. Ugiye kura mu nzego z'igipolisi nico kimwe, mu nzego zo hasi kuva hasi gushika hejuru na madamu wanje n'inyumbako kandi mfise umututsi kandi inzatwara zose siza abatutsi ninakuraba ubutungane kuri supreme n'umututsi. Donc hari ibintu nibaza yuko ivyo bintu bitoba bigishobora kuza ngo abantu bavyumve, uretse nyene ko atamuryango burakagugu hari abantu bakeya bashobora kuvyumva kubera wanashaka bobo bakamisha ivyo nyene mwizo ntwaro zakaryanisha imiryango canke zahagarara ku bwoko n'ibindi. Mugabo abona bugiye kubiraba ni nkuko atakibanza bagifise kubera uravye ingene ico kibazo bacicariye. Ndibukanye n'ico mukuru w'igihugu bariko baravuga aba bo muri severe igihe batanga raporo, hari abantu benshi bagombye guca bagomba kubatiza raporo murabe neza hari ubwoko bwamaze ubundi. Nta macakuri y'amoko ashoboka mu gihe discours politique itabishigikiye ibikunda. Umukuru w'igihugu yaciye haguruka aravuga ati no ntihagire umututsi yumva yuko iki kintu umenga ni iciwe niwe yabikoze, ubwo bw'abatutsi bumve yuko umenga nibwo bwakoze ibara. Nta batutsi bisha abahutu ahubwo hisho ubutegetsi bubi bwari buhari. Ige ni discours nziza cyane ituma umuntu yumva koko adashobora kwagirwa cyangwa ngo yege ko ikintu ciceyi kubera ubwoko bwiwe kandi muri uwo mugamba atarimo. Nivyo rero barimwo urabona bimazemo igihe. Uno munsi rero nico gihe ndiko ndavuga hari abantu batamwe kuzana utuntu kugira bentoxika abantu batamikishano babereke yuko umenga hariho ubwoko bugiye gupfa, hari ubwoko bukumiriwe butaramuwe mu iterambere cyane muri nabiriya kugira ngo barabe yuko yamaraso yahora seseka biciye mu njyane z'amoko uko imyaka 10 irenganye byosubira. Mugabo no munsi nibaza yuko umutega inyoni irikira muraba abawutegera ubusa kuko ntibugwamo iwuca hejuru. Ni rero nibaza yuko ari abatamatu biko bariko baravuga hariho amase yakira atagiho mu rutaro. Umuntu yoza n'ikarata y'ubwoko no munsi biragoye, abantu baramaze guca ubwenge. Ugiye kuraba na generation canke ugwaruka dufise no munsi bibereye kwiruka inyuma y'amafaranga batunge kuko niyo programme bafise. Uravye leta ivyikora ivuga ati abantu mwese abana bacu nta bwoko nta ntara nikizana imigambi muje mu iterambere. Ugiye kuraba no munsi n'abana b'abavyeyi bari barahunze kubera izo njyana z'amoko zari zihari, uno munsi bariko baratahuka n'abari kubaka inganda ngaha no bari mu migambi y'iterambere y'ukurima mu matongo y'iwabo kubera babonye yuko ico abavyeyi babo babwiye ko bahunze cyaravuyeho. Je naho rero agomba kuvuga yuko iyo karata ntikirya nibareke aboye ni bamwe metre de yari karavuga bagomba kumanipira, bagomba gukoresha abantu bagifise les esprits faibles kugira ngo barabe yuko bubu
politike yaba ari ishingiye guteranya abantu no kugomba kwereka ko hari ubwoko bugomba kuja hejuru y'ubundi, bagomba kugerageza kugira barabe yuko byosubira mugabo ukuri kuhari mu Burundi ico kintu gishoboka. Turi kumwe twese niko baritubiye kandi ugiye kuraba muri byose turi kumwe, nta na hamwe uvuga ngo hari ubwoko bukumiriwe muri iki wapi. Nico gituma ubona n'imigambo no munsi ntikiryana cyane kuko baramaze kumenya igisumba ikindi. Igisumba ikindi suko umugambwe kanaka ariwo bwotwara, suko ubwoko bwa kanaka ariwo bwotwara. Igisumba ikindi nuko uje imbere y'abandi azana politike y'igihugu, atazana politike y'ubwoko canke y'umugwi, iterambere ikabiri rya bose kandi ico president ayishimiye na programme afise urabona yuko biriko biragenda neza. Nico gituma bavuga batureho twese nta muntu yoshingo yomera umushatsi wera mu munsi umwe avuga ati kore nakatwaye canke atari nakabijejwe ndagowe. Nico gituma bose ubona yuko ubu ibintu by'indyane canke bibatandukanya bisigaye ari bike. Ubu bose baraba iterambere ry'igihugu muri rusange batitayeho kumenya iyo nakava niyavuka n'umuvyeyi yamuvyaye wariwe. Ugifise ijambo mwavuze yuko mu Burundi ata muntu ariko aratotezwa azira ubwoko bwiwe, azira ko yavutse, azira ko ari umuntu canke ari umututsi. Ariko hari ikiganiro kiri ku rubuga rwa televiziyo y'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ico kiganiro aho bari mu nama y'ico bita ngo Unity Club, witwa Augustin Nshimiyimana avuga ko ari umukoloneli yahoze mu muhari wa FDLR, aragiriza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umugambo CNDD-FDD ko bafise politike na ideologie hutu yo kwanka abatutsi. Ivyo navyo mu biha insiguri mbo nibazagira ko ari babari mete dawe atangwe kuvuga bagomba kumanipira. D'abord kiya kiganiro nacumbirije cyose ko ndi umuntu akunda gukurikirana ibintu bivugwa cyane cyane mu karere kugira umuntu amenye politiki hari ingene imeze. D'abord ugira ikintu giha agaciro uraba wakivuze ukaraba naho yakivugiye. Mu bisanzwe urya mu colonel Augustin Nshimirimana batazira bora ivyo yashikirije honyene ugiye kubiraba ni ibintu yari yatamitswe yatekerewe. Warabona yuko hari ibyo avuga bikamunika akabanza kuja kubisoma ahantu kugira ngo abivuge uko babimutumye. Hanyuma icya kabiri ujyaye ari mu ndongozi nawe ko ari za FDLR interahamwe sibyo, abo nabo bose intwaro ya FPR bita yuko ari abagenosideri bakoze ihunyabwoko. Abo rero muri ico gihe mu gihe babafise ni nkuko ari prise en otage, ntashobora kuvuga ikintu ko acumva, kivuga uko bakimutumye kugira servere zentere za ntuzo za politike ya FPR ngo na Kagame birumvikana. Rero kuba yabivugiye harya kugira bamutore honyine ngaje ko umupaneliste harya muri ya sare ngana kugiye mu bihumbi bingahe, indongozo za FPR zose ariho ziri, abahogra dariho bari, abakukurutsa ariho bari, kiya kintu kandi weho gitwagwa n'umutambukanyi wa president Kagame. Donc bora rero ni igikoresho bakoresheje kugira ngo barabe yuko kubera umubano mubi nibaza ibihugu bifitaniye muri no misi ubu bumwe abarundi bagiyemwo bo bugiye kubirabe wabo ntabwo, kuko bababugiye kuvuga abahutu n'abatutsi gusa, mugabo mu mitima no mu bikorwa bakora biragaragara yuko hariho ubwoko butagira ijambo, hariho ubwoko buri prise en otage. Rero ravyo abivuze rero ugacuraba ingene yabivuze ukaba naho yabivugiye ntawo biha agaciro kubera ni nka wa wundi ashika imbere y'ubutungane bakamubwira bati raba ibintu wari wavyemeye ko wabikoze, agaca avuga ati je navyemeye kubera inkoni ahantu narindi barankubise numva ngira mpfe ndavyemera barabinsenyesha ku nguvu. Na bora ndazi uwo mushira ku ruhande akavuga ati dusubire mu bijya bintu, yovuga ati we uri hajya uri nka jewe wari kuvuga ngo mwini mvugo rero siwe. Ariko ikindi nuko ivyo yavuze sivyo, kuko yaragaragaje kuvuga ko abasenedede FDD sivyo yavuze umugumwe. Mwini mvugo yagombye kuvuga nuko bateguye bavuze senedede FDD bagereye abahungu biyo ruguru bagombye kuvuga abahutu, mugabo akibagira yuko uvuze senedede FDD ukavuga ngo ifise ideologie ihutu y'ukwanka abatutsi, bigaragaza neza yuko utazi senedede FDD ingene yubatse. Sinda yirimwe mugabo udatunze nkarabona aho zituruka sivyo.
nagaragaje kubivuga hakiri kare ugiye kuraba abatutsi benshi mu Burundi no munsi umugambwe bayobotse gusumba iyindi ni CNDD-FDD. Muri izo mbonerakure bavuga harimwo abana bacu sibyo, harimwo amoko yose, muri abakenyarugamba n'abagore b'abahutukazi n'abatutsikazi n'abatwakazi barimwo, donc cyo kimwe n'abagabo nico kimwe. Ugiye kuvuga rero none ko mbona mu bajejwe politike y'umugambwe CNDD-FDD harimwo mu nzego zifata ingingo n'abigisha akarangamutima harimwo babatutsi nyene, none bigisha abantu kumara ubwoko bw'iwabo ni ujya mu ntavyo yamenye. Mugabo yagombye kwereka gusa yuko yogira ikintu avuze kandi akivuze nk'umuhutu akivuga nk'umuntu afise ikintu yerekana ngo ahuriye ko na CNDD-FDD ko bahuriye mu ishamba nk'uko yabivuze, byokumvikana ko n'abatutsi ahubwo bari hanze y'igihugu bariko bitegura gutaha bobanza bakabangira kubera itariki yo kubamara igirigere bafise iyo ideology. Nuko ugomba kubereka abatutsi bari mu gihugu kuvuga ati nyabuna muryamire magabo kubera abo bantu ubwo babashishitira muri kumwe nabo kubamara umwanya n'umwanya barabamara, umwanya n'umwanya barabamara. Mwini mvukiye n'igitero yateye mugabo agitera atari iciwe ni mu mercenaire yaserukiye bajya bamutuma. Ariko icyo nagomba kuvuga nuko ugiye kuraba wanashaka je ndabivuge mu bagenzanje bihangane gatoya, ari utuntu ndwi ngomba kwerekana yuko ivyo yavuze byerekana yuko yavuze ivyo yatumwe, so kuvuga ngo ntavyazi ni ivyo yatumwe arabibona. Kandi Uburundi no Rwanda burya ni ku yindi nkombe zikure, umuntu arabona ivyaho ni nko babona ivyo wacu navyo. Mbega FPR yari ikunda abatutsi gute nimba bora bibona bigashoboka gute ingene FPR irungika abantu bajya kwica abandi batutsi mu kindi gihugu, kuko twayibonye muri 2017 barungika abantu bitwa Rede Tabara bakaja kwica abanyamurenge hariya mu Minembwe mu Bibogobogo mu Kundondo hariya ku Mutarure, abantu bose bagapfa bagahunga ku gitero cavuye mu Rwanda kikaja gukora n'abamayimayi yo kwa Kabira mu kwica abatutsi. Hama ngo bagaruka uno munsi bavuga bati bafise ngo CNDD-FDD ni ifise ideology yo kwica abatutsi no kubanka abatutsi, bo nibo babakunze. Ico ni cya kabiri. Ugiye kuraba yindi indikateur yerekana yuko mu bisanzwe bora ico bamukoresheje ugashimira Imana Augustin ni n'ikintu cyo kugomba kwimiriya gusuzuguza ubwoko bw'abahutu mu Rwanda. Ke ni imiliyasi bamukoreye kubona Anansiye Colonel umuntu akomeye kurya bakamuzana bakamushira imbere ya kamera hariya bakamuvugisha amajambo nkarya azi amaborogo y'abahutu bene wabo ingene ameze, mugabo batavuga ingorane bafise kubera baca bitwa yuko ari ibigarasha niko baca babita. Donc nibaza yuko ico ni kintu yarakwiye kuraba. Ica gatatu tugende kurabe diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda, aba ambassadeur bose presque 100% hari umuntu arimo mu Burundi niko bimeze. Urabye intwara ya CNDD-FDD aba ambassadeur y'abatutsi ifise banganiki n'umuyoboro, umugabo genda ugereranye niyo FPR ntagatifu yari karavuga yoyo yaje kubasovera abatutsi ingene bobo bafise ntuzi iyo diplomasi yabo. Bagiye badendeka hejuru umushikiranganje umwe na wene aparama avuga ivyo bamutegetse kujya bategetse bora kujya babitegeka na Maître Evode uho nivyo byavuga, mugabo ugasanga raba ni existe abahaye mugene murabe les ambassadeurs b'u Rwanda ku isi yose mu ntore y'abahutu bari mu ngene bangana musanga mu bangana camugereranya n'abahano ba CNDD-FDD ni benshi. Icakanga raba muri commandement ho commandement y'igisirikare ca RDF muzontorere mw'abahutu bari kuva kuri chef d'état major umuganga Mubaraka zibyo ugenda gushikangana no kuba chef b'ama division n'amapeloto undabira abahutu bari mu ngene nta numwe ntabuzosangana uzobafishe nega ntibinagoye baca bakwereka roho commandement ya RDF ingene ngana uzoca ushira parallele ho commandement ya FDNB niho uzoca ubona aho umututsi canke umuhutu ari menace gusumba umututsi ni he niho uzoca ubona icakanga
iyo ukuri kwirerana ibibazo by'abenegihugu bato bato mu Rwanda bijya bita ngo ni mu cyaro na hehe uno munsi barapfungwa kubera kandi bagira ntuzi icyo bashikirije bagace bavuga yuko bagiye kuvuga isura yo bakayivuga nabi bakabita ibigarasha umuntu bamunyaze tongo bakamubomorera inzu cyangwa bakamwicira umuntu agira uburenganzira bwo kuvuga kontrera manino n'ufise icyo abesha arakibesha kandi yabisigura bakamubabarira mugabo hariya nta jambo rihari iyo bavuze ibintu nka biryaye bahagomba kuvyura ama esprit y'abantu yisinziriye yihanganye yahevye yarengeje ko uriyumvira uti none uyu muntu bora ni kutamenya canke abigira kubera avuga ati ncungura gatwa avuze ngo CNDD-FDD ngo ifise ideologie hutu nk'iya FDL yuko mara abatutsi none ko atatubwiye ninde afise ideologie y'igitutsi yo kwanka abahutu nawe ko nabona umenga hari igihe bahura n'ibibazo bazize ico nyene ninde afise ideologie nawe ko atamuvuze canke no ko ari imbere yiwe icanyuma mbere none iri sinzi ry'abatutsi bahunze FPR no munsi bashwiragiye isi yose bayihunze kubera iki kandi ari abatutsi kandi yoyo ikunda abatutsi itameze nka SNDD-FDD uno munsi badashobora gutaha ahubwo bahigwa niyo bari kugira babice uno munsi ugiye kuraba ijya mvugo ntihagire umuntu n'umwe yoyiha agaciro abantu bakwiye kwitera utwatsi kubera kijya kiganiro bagiteguye mu ntumbero bafise kandi yateguwe mu majambo yateguwe kugira ngo bagombe gucafuza ubutegetsi bwo mu gihugu cy'u Burundi bwo bwashoboye kubomora ico kintu cy'amacakubiri y'amoko no kwereka yuko abatutsi n'abahutu mu ntwaro ya SNDD-FDD bose batazokorera igihugu bagahuza imigambi bari kumwe yo guteza imbere igihugu ijya mvugo ya bora rero icambere ni imiliyasi bagombye gukorera ubwoko bwabo je ndabivuga cyakabiri ni umuntu ari prison otage baretse gupfunga cyangwa bamwice kuko bari bafite uburenganzira kubera avuga ati yagozeho nyabwoko bavuga ati we gumaho turagukoresha iyo dushatse kubera turavuze agenda kiya higanira abantu bose bacumvirije nta kindi cyaje kugomba gucafuza cyaje kugomba gucafuza hanyuma ikindi nacyo kirabe yuko abatutsi bari mu gihugu bari batekanye bari mu migambi y'iterambere batohungabana ngo bumve yuko imigambi yabo canke ikibanza cabo muri kino gihe atakihari mu gihe twase CNDD-FDD CNDD-FDD maze imyaka 20 turi kumwe nta muntu yoza kumfatira ijisho ngo ndabire ibyo maze imyaka 20 mbona uno munsi ngo kubera ngo yankunze icya kabiri nibaza yuko ivyo nimba abatutsi bose bo bari yandanje muri iki gihugu cy'u Burundi nibaza uwo batabariza bwa mbere ko atoba Colonel Augustin Nshimirimana Boro turafise ijisho ryo kwirabira two kwitabara canke hogira uwundi ahaguruka atarurya kuko nawe nibaza ko abizo ko atari batabariza abatutsi bwa mbere murakoze cyane Patiri Desire Yamuremye mwana nose ibijanye na politike n'imvugo za politike ndetse usanzwe uri n'uwihebeye Imana murakira abakristo batari bake mu bwoko butandukanye ivyo Augustin Nshimirimana yavuze mwebwe mu binse kuri je ntuze yamaze umwanya munini mba yahaga murambabarira abisigura ikiganiro nacumvirije wanashaka nta kintu kinini cyane waye kuko n'ama discours politique aba ari contextuel umwanditsi navuze ati l'histoire appartient aux vainqueurs Bora est parmi les vaincus mu batsinzwe rero umuntu yatsinzwe arasaba kandi ategerezwa kuvuga neza abo ariko arasaba nta none ukunda na jewe Bora muri situation ateza kubaho kurya nyene nka kuri yavuze ahubwo uvuga uti aba baramutumye bashaka iki kugira ngo binjize Uburundi muri izo ngorane zakituraba bahagane baza ko yabivuze iki gihome kiko kirasiturwa c'amacakubiri mu Burundi ikiryoheye bose kuko ngaha muri aka karere hari abantu bashaka kubakira politike zabo ku macakubiri akumva yuko
ubutegetsi bwiwe buzorama kubera afise menace ethnique. Hanyuma uwo muntu agaca yumva yuko uwo mwanda wohava wanduza n'abandi. Je nkavuga nti umurundi nacu umugana ati ni mugese ubw'iwanyu ubwino turabubona. U Rwanda n'u Burundi ni ibihugu bibiri kuva kera bifite amateka yavyo. U Burundi burafise kahise kabwo, u Rwanda burafise kahise kabwo. Je nkavuga nti bareke umwe wese muri politika bene igihugu baba baritoreye agire mu Congereza management, apange ivyiwe n'intumbero yihaye. Kuko navuze intumbero mbona ngaha Burundi bihaye kandi ndiko nakora analyse ni intumbero yo gukorera hamwe no gusabikanya ivy'igihugu atamwana n'ikinono. Mugako harahandi rero bafashe decision ko abo umwana n'ikinono. Nayo ni politique abo bantu bashaka guhitamwo kugira ibashikane mu ntuzeya mu mugambi nabo wabo. Kuko ugiye kubiraba numvise ijya emission yamaze umwanya muravuze nimbo kumbe ca kibazo kiroroshe cyo muri Grand Lac. Byano baravuga by'aba FDLR bo kugwanya none ko hari umuntu yabatwara azi niyo bari ahubwo bo mutumako bora nka Monisco yo mucyo kimutumako canke na Sozini agasha yerekana neza abo bantu baguma bavuga babaye ikibazo mu karere akaberekana kugira tubagwanye. Atabo tweretse rero bazo baserva des intérêts kuko je nabifashe nk'inzira ahubwo ikitogwa kugira ngo ca kibazo kiguma kiza FDLR bari hariya kubera yababayemo kandi akabatwara we yoberekana kugira ngo baheze babagwanye ibihugu byose biri kumwe. Ikindi caje mu vyerekeye umwihwezo hari cyo yavuze cati 95 iyo murazo no nkundi mwanya ubu nitwogi yagitariye nkavuga nti l'histoire des pays est toujours unique. No kuvuga iki bihagira abo muzungu abo mu Nyarwanda abo mu Kongomana abo ntihagire umuntu atuvangira. Turafise intumbero twihaye nk'igihugu cy'u Burundi. Nk'igihugu cy'u Burundi kikukiye kiramanika idarapo kiririmba imine national yacu kandi kitayihindura selon les circonstances. Ça aussi c'est différent. Kuva histoire itangira ubu histoire y'u Rwanda ifise indirimbo z'igihugu zibiri. Mugabo twebwe malgré ibyabaye nta nomwe yovuga ngo reka nje mpindura Burundi bwacu induri oya. Je nkavuga nti bareke uyu mushinge mbere nitukiri mu mushinge tuko turasakara batureke twisakarire. Hanyuma nkuko nabivuze igihugu cyose kiraba ivyacu ikiri naco kirabe ivyacu bavaze decision tubane mu mahoro twubahana atawinjira mu vyuyu canke mu vyuriye. Urigira twigira tuvuga tuti none abarundi bagoye muri feri tubasi nitwiganye twese muri manite abarundi bagiye muga iyo ni ngorane uyarahisemo kugenda kwana iyo si ngorane bo nkavuga ni politiquement ubu ukukwikukira kwiki gihugu cy'u Burundi mu byerekeye politique kwara zingamyaye moma. Ubu rero ntihagire umuntu adusabire kangaruke kwa bazu by'Imana twe tugeze kuwa Mungu ntihagire uduhiza kwa gatanu rahazi wa gatanu mutagatifu niho bica Yesu yego kwa gatandatu abantu bararindira. Twebwe rero iyo etape yo kwa gatanu mu byerekeye kubaka iki gihugu twarayirenganye twigereye kuwa Mungu no kuvuga na pleine gloire. Iyo pleine gloire nayo pleine gloire no kuvuga kutagisubira gupfa ihagaze kuki ihagaze kugusabikanya ibyiza by'igihugu Imana yagabiye abarundi. Kwa geje na keshi hariho n'abantu mu bihugu cyane byo muri Afrika baza bizisha
watoye utuntu twawe ngoma ngo niho nzo gukingira kuba ubutegetsi icyo abarundi barakirenganya cyo tumubona ko ubutare kanaka butowe turavugana ntituragera ku butransforma n'ivyo mugabo shaho uduhangaye twunguka ngahe nawe wunguka ngahe ntuza kuyora mu Burundi mugabo ukiri muri bya bihugu ubutegetsi bwabyo buhagaze ku gushigikirwa n'amakungu uca uyora ubaha kugira ngo baheze bagire iki bagukingire nkagira nti rero muri ibi bintu turimwo by'aka karere tuzokumva amajambo menshi ava canke hariya mu bazungu canke mu babanyi mugabo ico bagikuru ku barundi no kugaruka kuri ya fondation twigiriye twebwe nyene tumazemo imyaka itari mike hafi 40 kugira ngo uwo mushinge twashinze ugakura tuheze tugire iki tubusakare kugira ngo nayo nyene nintuze nimbona kazoza umufuko wose uronka amafaranga umunwa uronke ivyuri kuko umugambi twebwe twigiriye nk'uko mbere na papa mentuze ya Paul wa gatandatu yabivuze iterambere niyo zina rya kabiri ry'amahoro izina ry'amahoro nitwiyubakira tugatera imbere tukarima tukorora tugashora tukaronka amahera mva makungu ko nazi abantu bakunda kubivuga hari ibihugu bimwe bimwe apwi budgetaire boyihagarika yo muri Afrika apwi budgetaire ihagaze bitoba indwi zibiri ntabwo niwe navuga amazina indwi zibiri bitoba bigihemba abakozi tubaza imyaka ingahe turi muri sanction d'appui budgetaire mugabo tukaba tukiriho kubera iki kwa Mungu twahisemo dignité ukena muri dignité ko ntagira uza kutugenderako yitwaje kugira iki kudufasha kandi ntihagire n'uza kutugenderako canke yipfuza kutugenderako yitwaje ibyiwe bitariko bigenda neza aha canke hariya nuko nogora uyu umwihwezo by'uyu mukorera yitwa Bora nsamura mvuga ndi bo gutsindwa umuntu atsinzwe urazi hariya na integration de force yabaye barabahamagara nyine kubyanye nati wewe turagwaye ntiyabivuze banyine turagwaye faveur ni winjire ino habaye reintegration de force abo turabatutsi abahora mu gisoda cya leta n'abahora bagwana baragiye hamwe barakora inarme nationale egal yari aziko byagenze urumva baratsinzwe utsinzwe rero baratsindwa barahunga haje yogero hatiza kuba habishikana niko politiki beze naho ogera mu Budage hari abo kwa Hitler baciye bishikana kuri pouvoir shasha yo muri Europe yakiriyagiye ibiro nibaza ko ni mwiyo sanse nobiha mugabo nkavuga nti abantu bagese ubwabo bari ku Burundi bube uburundi u Rwanda rube u Rwanda twebwe twaragiye Arusha irasinywa baragiye Arusha biranga ko bayisinya nukuvuga hari ibintu byinshi do comportement et de différence bihari kandi biboneka ku buryo ngira ngo bo turekera utwacu tukaducunga n'igihugu cyacu tukacubaka uko twabyumvikanye nk'abarundi ikibi gikunda kuba nkunda kubona ni ikintu no kwita kwanduza umuntu ingwara ufise ikibi cyoza ni abarundi bo kwandukirwa n'izo ngwara nka zizabora abo nabo impanuro noba nuko ingendo y'uwundi ivuna ingendo y'uwundi iravuna nkavuga nti ko twamaze guhitamo kuba abarundi gusubira kugaruka kuri rya ragi rya ntare rushatse turafise fondateur w'Uburundi ntare rushatse
yarazisize teritware tuzi ingana gutya na gutya. Nashaka gukebura gusa Abarundi, nimuze dupfuhire igihugu cyacu. La jalousie, il faut être jaloux de son pays. Jewe mu bisanzwe ndiko ndatembera nkakubona na passport i Burundi neza kuramutsa kike tisu nibwo ndabaza ngo ubuvaye mpfa kubona dutonze ku murongo mpfa kubona kuze passport y'indundi cyane kuramutsa kuko haro identité fondamentale tuba dusangiye. Ni nkuko nakubona uyu umusaraba abona wambaye umusaraba cyangwa ijapure cyangwa ufise bibiliya cyane kuramutsa kuko haro identité n'indi nayo duciye dusangira yiki y'ubukirisu. Mbonye umuntu yirabura ndi Buraya amona muri metro cyane ndamuramutsa kuko dusangiye identité yihe yukuba abirabure kandi bacinyijwe muri iyi si Imana yaremye. Yabaguma baharanira yuko ya raciologie, la théorie des races, ibintu by'agasuzuguro byo gusuzugura abirabure byoheza bigahera. Nuwo mwiwezo nogira murakoze cyane. Maître Deo nk'umunyamategeko kabusanzwe uri no mu mugwi w'igihugu ujeje kuri no kunywanisha Abarundi, nawe nk'ibi Augustin Nshimiyimana yashikirije ubinzi kuri yi je navyumvise mugabo nk'uko padiri yabivuze, umuntu yabivuze wewe warabona ko ari umuntu abivuga nk'umuntu ari anotage. Mugabo ikintu je cyane ubwo sinzo Burundi n'u Rwanda ko ari faux jumeaux ou vrai jumeaux. Hariho des conflits mbona, des comportements mbona ntatahura. Abenegihugu bo mu Rwanda no mu Burundi ntaco bapfa, biragaragara. Mugabo intwaro hari ikintu niyumvira, padiri asa nk'uwakivuze nambaye haga, hari ikintu muri psychologie bita transposition, byavuze umuhinga Freud, ma comportement. Wowe ufise ikibazo ca frustration cakunaniye kuresolva ukaruha mu mutwe, urashobora gutora inyishu nyinshi. Muri izo harimo transposition, ubwo uti iki kibazo mfise reka mvuge ko ari uwundi agifise, ukacuruhuka. Donc barafise ikibazo ca unité nationale iwabo kiguma gifukera kiri réel, bavuga bati ngaha reka tubivuge no mu Burundi, kandi bagira effort nini y'ukuraba ukuntu twebwe twakivuye. Nkabivuga yuko iyo comportement transposition muze mutangare, bobo bagombye kuvuga ikibazo cyo mu Burundi, bavuze iki wabo, bavuze ko Burundi busi ingorane sende de ko ingorane bavuze iby'iwabo. Donc ni ubuhinga busanzwe padiri ngirana muri psychologie birabaho transposition, gushira ingorane wowe ufise ku wundi, transfer. Ico ni ikintu maze urumva bafise ingorane rero. Ico mpanura gutegetse ubwo mu Rwanda suguca ugomba gukreya ngo ico ufise ntukivuge ku wundi ko nta n'uruhusho bifite. Ico ncambe. Ica kabiri, jewe ikintu gikunda kuntera ubwoba kindi, iyo bariko baravuga yuko bakingira abatutsi bo mu Burundi no mu Rwanda, harawiyumvira bambe no muri Kongo, ibibazo abanyamurenge bafise bihagaze aho nyene. Twebwe tubakingira muri abanyekongo, mugabo tubakingira twebwe u Rwanda nk'abatutsi. Ico kintu cyo kuvuga wewe ukingira abanyagihugu b'ubundi b'ikindi gihugu ubaciyemwo amoko, si igihugu kibakingira niwe ugiye kubakingira. Nkuko uvuga droit d'intervention, bimwe abazungu bavuga ngo ntoze droit humanitaire, ngo igihugu cyose kirenganijwe ngo baca baza.
iyo bagoma inzahabu baca baca muri ivyo rero nk'ivi nta ruhusha na rumwe ubutegetsi bw'u Rwanda bufise yo kuvuga ko bakingira cyangwa bavugira abatutsi bo mu Burundi ni ukuri ico canke bikongo ico nico kintera ubwoba jewe kirantera ubwoba cane kuko jewe nkingiwe n'igihugu canje bahaga yabivuze nitwagira ingorane bizobera ibibazo tuzobiresolva nk'abarundi nga kwikeka ko hari umuntu azoza kugukingira canke kuvugira ufise ingorane ni nk'urugo wewe uri mu nzu y'abavyeyi hoza uwundi muntu avuga ko muri uwo muryango udafungura canke ko azoguma kuvugira ico kintu kirantera ubwoba odora ya transposition ndetse ku kintu citwa iyo pretension yo kugomba gukingira ngo abatutsi bo mu Burundi kubavugira ivyo ndayivuze iyaba yari umuntu yabivuze uwo boro akavuga ku gahanga kiwe ntaco vyari kuntwara mugabo igihugu ni tricherie inzego zose zikoranye mukuru bwari hari bagatumira umukriminere yivuga ko yamaze abantu mu Burundi mu Rwanda avuga iteka aho se yagiye aramara abantu bagakoma amashi yakomewe amashi kenshi none wowe wokomera amashi umuntu ariko aravuga ko yamaze abantu jewe urumva mpora ndavyumva mu bakitwa kwatura imbere ya leta nishobora kwatura ko yamaze abantu ngo ugume ucuguma baragufata bakabikubaza hanyuma les victimes bakipresente mugabo je natangaye franchement iyo misasera ndabi ngire mvuge nk'umujuriste rero je vais qualifier wangira baramufasha reka nubaguma kumirwa amashi navuga nti mena nk'umujuriste ibihugu bimeze nk'abantu igihugu kigenda ku mategeko kuko kiri muri communauté internationale hariho amategeko abujije aho ibintu bibujijwe ku bihugu les actes bita déloyaux ça c'est un acte déloyal gutrisha ukazana umuntu ukamushimira ko yamaze abantu mugabo ugaca uvuga uti vuga Burundi ko hari amoko ico kintu siwe nigo kiba kiriko kirabikora imbere y'amakungu ivyo ni bavyita les actes de loi ahandi baravyitwarira muri EAC ubuhemukiye amategeko ya communauté ibindi ni crime d'agression agression physique verbale ivyo vuga ikindi ni novuga kinateye n'ubwoko wewe uzi u Rwanda ingorane rwagize ya genocide il faut pas ko nago rukinisha iryo jambo gukinisha iryo jambo on respecte le Rwanda ingorane yabaye bose barayizi mugabo wewe guca ugomba gukoresha iryo jambo ahantu ritakibaho mu Burundi kuvyura abantu kwigisha ukoresheje umuntu w'umukriminere agaca avuga ati abatutsi bo mu Burundi barafise ibibazo umugabo uri ku butegetsi sisubiramwo bayahagaye bivuze neza padiri yabisubiyemo turi mu bihugu bike abantu ijya projet bita DDR yo gushira hamwe igisirikare baratangaye n'amabije bari barateguye barayataha ukuntu baciye babona abarundi baroye hamwe igisoda kiroye hamwe igipolisi kiroye hamwe hakaba unité nationale ubu l'armée nationale iriho police nationale iriho igizwe n'ubwoko bwose nk'uko mbaga yabivuze nta n'ubiharira ico kintu rero mwavuze ko ari ukwikukira jewe niyumvira ko mpanura ubutegetsi bwo mu Rwanda kumenya kwiga yuko iryo jambo ryakoze ibara ry'ubwoko ntibarikinisha hanyuma barikinishije iwabo ntibarikinishe ngaha
kuko umunyarwanda si umurundi padiri abivuze je sindi umunyarwanda je uvuze ngo ndi umututsi sinshaka no kuvyumva je ndi umurundi mugabo w'iwabo ntimuvuga ko n'umuhutu cyangwa umututsi mugabo bivive nje nkabona nti impanuro ntanze ku banyarwanda ubutegetsi niburekereza acte de loi ntaco zimaze ica kabiri ku barundi umurundi yiyumvira yuko azovugirwa n'uwundi muntu meme n'impunzi ziri imahama burya uburundi bwari bukwiye kugira effort n'abantu babo bakagira effort nini yo kubonera ko ari abantu babo ntibabe abantu bakingiwe n'u Rwanda baba abantu bakingiwe n'u Burundi barabe yuko atabo bahohotera barabe ko atabo bafata ku nguvu uburundi bukagumana raporo y'impunzi zabwo igituma je niko ndabivuga ni ukuri mu ntunge sinza kugaruka mu Burundi n'u Rwanda barankana sibyo kuko abanyarwanda turavugana ikibazo gihagaze kuri ico kintu ca transposition c'ubutegetsi erega igituma nabuze amajimbo abantu batunze amahasa unguriye ishati yera nujya mugurire kwipima nk'uwo baraye babonye ntuze ya amakungu nasiyo zimwe yahaye agashimwe ntuze premiere dame muzoza mwumva jewe sindababwiye ko ari kera muzoza mwumva nabo ntibarondera kugashimwe mugavuga kubera iki mwagahaye muga karosori muri Mozambique ntibashapfura mugabo jewe ico kintu cyo kwamumenga ni rivalite kirasanzwe ibisanzwe ibihugu bibaye mugaye ikintu cyo gukinisha iryo jambo rya ubwoko uzi ingaruka byagize iwacu no mu Rwanda je ndiko mpanura gusa yuko bobihagarika batabihagaritse aya mayeri yo kuvuga ngo havuze bora nyabari bora mugabo ntushaka kuvuga ngo havuze bora imbere y'inzego zose z'igihugu mukuru w'igihugu ari hari abashikiranganje bose ariho bari parlement ari hiri je nagize ubwoba bre nukuri seserma je ni iyo sene ntaho ndayibona ku isi même en Afrique du Sud amatemonyage bagira batitwara amazi abantu sinigeze mbona umuntu azi imbere ya leta ari imbere ya komisiyo ari imbere ya leta yose bakoma amashi adahera uje n'amazi abandi iteza je nije natega ya mitego ngahi Bugarama bakaca bakoma amashi none wokoma amashi gute ko televiziyo vyayi televiziyo y'u Rwanda vyayi televiziyo prive igihugu carasumye ivyo bintu ico cakomye amashi igihugu havuga ntibashaka kuba barihenze kubera ingorane bafise mugabo nohanura ko bitosubira je niko niyumvira kandi hariho ibihugu usanga bumviriza umutegetsi gusa habuze uwundi muntu baracamufu twe turiko tubivuga turi libre kugira abanyarwanda ntibavyumva bumve ko bagize nabi kuba bakomera amashini none mukomeye amashini mwe ntagira uvuga ati imubanze mureke nta ukomera amashumu mu criminal je rero nkavuga nti ibyo bintu yo birihenda amapolitika arihenda plus jamais ndabize nk'umuntu w'amategeko yego nibibaho muri iyo myaka 8 nyene wamaze mu mugwi w'igihugu wigengujije gateka kazi na CNDH hari wakwituye ahubwira ko yarenganije kwera n'umututsi jewe imyaka 8 namaze jewe hari n'ikintu ngira abantu jewe nahora ngenda mu masentare kuraba nk'uko bivuze ko atakantu nk'ako kariho je nukuri uze ugenda ubaze perezida wa Cour supreme cyangwa ubaze uwundi mu Burundi nta rubanza ndabona rw'umuhutu n'umututsi muri sentare bapfa ubuhutu n'ubututsi nyene
hari imanza z'abavukana barimo kumarana bicanira n'abantu barogana entre abahutu umuhutu n'umuhutu umututsi n'umututsi muga umuhutu aburana n'umututsi je ntavyo nigeze mbona abapfa n'abisa abavukana baba abahutu abatutsi byamara ibintu by'abavukana kandi mu masura je nakora mbona abatutsi baza gusurira abahutu universite nta kintu na kimwe aha mu Burundi nigeze mbona c'umuntu yitwara ngo je bariko barambura ubwoko bande ko no mu mategeko y'u Burundi mu Rwanda nta aversion ethnique twebwe bavyita érigé en infraction ibintu by'urwanko birerije en infraction ngaha mu Burundi la version ethnique hariho n'ababifungiwe kandi mu bwoko bwose umuntu yo kwihenda akavuga icubwo je ndaza abantu benshi bafunzwe nuko abantu bataraba bagiye muri aversion ethnique ndabazi ati wewe discours wavuze harimo ibintu byo kugaruka n'ivy'ubwoko bafunzwe icaha aversion ethnique urasiyari jewe nararavye bene wacu padiri uri muri tram z'abazungu uzurabe inguvu bashira mu mapankarte indani uzurabe peni 45,000 rero 10 ans de prison bahana umuntu agerageje kugarukana ikintu ca race donc babigize kubera iki kubera bazi ico amacakubiri yabakojeje mugabo bo baciye bavuga ati ubu umuntu azosubira kuvuga kuzana guhora uwundi irasi muri bisi azogupadera bizi barakwita abantu rumwirabure bakanabica mugabo baravuze bati kamere rero sinumva jewe igihugu gikinisha ivyo bintu erega ibi vy'amayeri nta gihugu gikoresha amayeri umuvyasyo je bijyana bibonye ko mama ibintu vy'ama manœuvre politique wene ushaka gutuka ikindi gihugu ukoresheje umuntu mu vyandiko kugira note verbale uhanura mugabo bijya vyabaye je nukuri nagize ubwoba sinabibwa ngone igihugu kiriko kirakomera amashumu criminel warakoze hanyuma jewe nagumanye ubwoba ayo makenga eske ni ibintu bazobandanya ni ibintu bazoheba impanuro zanje zizobashikira nimba zibashikiriye abanyarwanda ni bene wacu barahebiyongera murakoze cyane tukibandanya n'ivyo nyene uwo Augustin Nshimiyimana yashikirije yavuze kandi ko igisirikare cy'u Burundi kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko gikorana n'uwo muhari wa FDLR akagiriza kandi leta y'u Burundi ko iri mu batanga imfashanyo bakomeye mu muhari wa FDLR ngira bisigura ko uwo gwanya FDLR yacagwanya n'abayifasha harimo na leta y'u Burundi erega ntuze yagize padiri ubwo rero ukaravuga interahamwe abakeba babo nibo padiri yavuze nabo nyine rega babola bariko barakorana n'u Rwanda none bariko bakorana n'u Burundi u Rwanda niko rwonyene ruvuga yuko ruriko rukorana na FDR niko haje habuze bora haci havuga no wundi umufisi avuga ko ubu bari kumwe ubumwe bw'abanyarwanda FDR n'u Rwanda nkuko bavuga ko biriko biraza bari kumwe none twebwe inyungu dufise Burundi bufise Burundi nta nyungu imwe bufise yo gukorana n'interahamwe igisoda dufise ni gisoda murazi ko caje cigenga discipline gitumwa ko hose
none twebwe urigere ubona abasoda bo ngaha bagiye muri Somali bahitana ba FDLR ngo dufasha ico tubuze mbe bubafasha iki nivyanye nakubwira vya babita gute ubwoba bwa phobie la phobie nimba u Rwanda rufise phobie y'interahamwe nimba bafise phobie bon mugani ntibavuge yuko je simona aho bihuriye vraiment n'ibintu by'abarundi abarundi basingorane zabo mugabo ivyo kwama bavuga interahamwe ko ziri kumwe ngo abarundi no bita muri psychology u Rwanda rwarahungabanye rose ibibazo uba makungu urabona je namye mbwira umunyarwanda twigeze guhura ntiyasha indizi wayirayeko burya twaramaze imyaka twitaba muri Geneve atakindi gihugu bavuga atari Burundi ordre de jour kwamara Burundi ubu n'u Rwanda uru ni kuri muri nasozi u Rwanda iyo rero bumvise bariko izo ngorane twaciyemwo zo guhamagarwa abanyamerika bagira bafatira ibihano ntuze ibihano twe twaraciye bavuga ko bafata ibihano mugabo bo umenga bafite ubwoba kandi bisanzwe ico ntemera gufata ubuntu bakabwira boke misere ikindi ntemera ni gufata ibibazo byabo bitaheze bakabishira mu Burundi je ndabikubwiye nk'umuntu ari ngaho mu Burundi no kwishira mu ncabwenge canke ufise experience ikwiye je mfise abana ngaha mfise imiryango ngaha mbewe ko wumva yaba nzi ko ari ingorane yabandi bazi ko ari ingorane bayahagaye yivuze erega ibibazo umuntu yobishikiriza mbwa ntibashikiriza ikindi gihugu je nasubiyemo nti hamwe abanyarwanda bo kwikubo leta ibi bintu byo gukinisha ibintu w'abatutsi mbere ko banka kuvuga abatutsi mu Rwanda n'abahutu mugabo bakemera kuvuga abatutsi bagowe mu Burundi kubera intwaro je nkavuga nti binakenewe no kuvuga yuko abahutu n'abatutsi bari mu nzego canke ibiki turabarundi tukuru nabo n'abanyarwanda tukuru muga gusukiranya le peuple ni kuri usanga uri mu crime d'agression usanga uri muri bi padiri avuze ingerence usanga uri muri nivyo bituma ubona ingorane zidahera tukama muri izi ngorane n'u Rwanda n'Uburundi ugaca usanga bashaka ntihazobura n'abasi bakamisha ivyo bintu babandi b'abanyamahanga bati bateranye bizoshika ico gituma jewe mpanuye utegetse bw'u Rwanda ururimi Uburundi buruheba ko sibo babateye ingorane zirahandi kandi barazibona kandi bazige hanyuma mpanura nimba Burundi tubateye ingorane jewe bozishikiriza muga niboca mu bavyita gweta pati ibi vya bola ibi vya manipulation ibi vyo mu kinywabi ibe wivugana diplomatiquement terre à terre uramaze kumva ufaransa buri ko baravuga Etats-Unis ntibakundana cyane bavugana terre à terre ufaransa ntibushobora gufata ngo buzane ngo umunyamerika yanka Amerika bamukomera amashi ngo nyakubahwa urakoze no abazungu barafise comportement yabo terre à terre muganga turacafise bimwe vy'ikintu cyo guca mu minwa bavuga kibazo wundi ugakira ingorane jewe nkavuga nti aho ngeza nashapu kuko le comportement y'ibihugu ntiyoshikaho c'est trop bas gutuma umuntu gutuka igihugu voisin mbe urazi umuntu ukubwira hajya iwawe akaza agafata abana gusa nk'abana ndwi cyangwa batanu
akababwira ati mwebwe so ntabakunda mugaje ndabakunda nivyo nyene je sincèrement sinumva iyo autopsie bagize yuko ngo abatutsi bo mu Burundi ngo abahutu babantu iyo autopsie je ntayo mbona nico gutuma navuze nti muraronderera cane muri burya n'umuntu yafise ingorane ubanza kuraba ingorane afise barafise ingorane yo mu mutwe transposition kandi kubera ivyabashikiye jewe ngeze ja ndabatahuye sa n'ubutahura none muganga hano kandi amwunganira wabagiye ikibazo uvuga uti uriya mugabo yavuze yuko ingabo z'u Burundi FDNB ziri muri Kongo ngo zikorana na FDLR ikinyoma n'umwana atakwemera jewe sinumva izo FDLR nimba atari bivejuru bitaboneka ingene u Rwanda uba rukivuga aba FDLR twibukanije gatoya aba FDLR barabafare Forces Armées Rwandaises batsinzwe bagiye muri Kongo mu 1994 sibyo u Rwanda rwaje ruvuga yuko rutegerezwa gutera Zaire kubera aba FDLR bagiye kandi begereye imipaka y'u Rwanda mu 1996 u Rwanda rukoresheje abagabo bahari irucuru na Masisi hamwe n'abanyamurenge bitwa Bazarias Ruberwa n'abanyarugabo bano agikinagira muri imisozi ngaha bafashe bashinga umuhari witwa AFDL kujya gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu bashira imbere Desire Kabila baragenda baratera nta minsi yaheze myinshi bari bashize Kinshasa sibyo ico gihe bamaze gufata ubutegetsi baci bavuga bati rero igisirikare ca Kongo ca Zaire gitegerezwa gutwarwa n'umunyarwanda kugira ngo tudemantere dufute duhiga aba FDLR ahantu hose bari kugira ngo ikibazo ca FDLR tugiheze umujenerali yitwa James Kabarebe w'umunyarwanda niwe yaciye abashe d'etat major w'ikongo ingabo za Kongo niwe yakontrola amakambi yose igisirikare cy'igihugu cyose akontrola imipaka 9 yose Kongo ihana n'ibindi bihugu mu gikorwa cyo kurondera aba FDLR imyaka ibiri heze kabiri aravuga ati ikiringo twahanye cyuko mutuza kwa mwamaze FDLR cyaheze ni mutaye n'ubundi babona yuko FDLR izoguma ari ikarata batovuga ko bayimaze sivyo baca bagenda bashinga ubundi muhari witwa RCD même personne nyene RCD baca bayiha gutera muri zone canke akarere bavuga yuko kiharijwe na FDLR imara y'igihe mu nyuma bashinga CNDP naho ni muri ka karere nyene uno munsi bashinze ntuze mu 23 ya mbere naho ne ija hahandi bavuga yuko hiharijwe na FDLR M23 ya mbere rahera hazi ya kabiri gushika uyu munsi imyaka 30 bakivuga FDLR mugabo ugasanga ni ikarata gusa ntabakihari buya noneho ibintu biraheza bikaje habona igihe Kayumba Nyamwasa yahoze arongoye ingabo z'u Rwanda kuvuga chef d'etat major chef de la force y'u Rwanda acanyemwo na Kagame n'inzego za FPR ikibazo cyantuze cha FDLR yaracishuye neza cyane yavuze ati 98% y'aba FDLR bose bari mu Rwanda bamwe bari mu gisirikare cy'u Rwanda abari twashize mu buzima busanzwe twabademobilije ico kibazo cha FDLR muri Kongo nta kibayo uwo n'umuntu yaraje wigisirikare no guhiga aba FDLR iyo bari hose uno munsi rero uraje n'abatwara FDLR abitwa bagwara kabije naba wumva nyene bababora n'abandi bari kumwe bagenera bari kumwe bose bari hehe bari Kigali none no munsi barabaje u Rwanda bati tubwire
umu FDLR asa gute, umu FDLR arihe, n'igihe ibihugu bigiye muri Kongo kugarukana amahoro byose biri kumwe nimba ari bya SADC ntavuze bati tubwire ico kirobere ca FDLR ahantu kiri muri priorite y'ibirobere dushika turasa tukirasa, kandi u Rwanda muri ivyo bihugu byagiye kugarukana mu mutekano nibwo baciye baha igisata ca renseignement n'ubwo ruje guperereza we turonderera ahantu aba FDLR bari hama tubakurasire tubaheze, yarababuza aho bari. Uno munsi rogiye kuraba rero kuvuga yuko ngo ingabo z'Uburundi zo zikwana FDLR, u Rwanda rukaba rushobora kwerekana FDLR kambi yayo ahantu iri kugira bayirase. None FDLR ni bivampire ni bivejuru baramagana he, no kuvuga rero ni kinyoma, ni ya karata yo kuvuga ati tutavuze FDLR impamvu yatumye tuja muri Kongo izo bivuyeho, tuzovuga yuko turi guhiga umwasi gute, kandi tuzovuga yuko dukura he za ngamba z'ubwinzi bavuga, tuvuze yuko umwasi twari twiteze ko adutera yamaze kurangira. Ni ikintu rero kiri ngaho bahendesha abantu bagaca bafata babandi nyene bise bigarasha canke abo ba genocidaire bavuga ati mwebwe ni muze hatubagira ibikoresho, bati mwe ni mubivuge kuko mwebwe muvuze ko mukorana nabo bizumvikana. Uno munsi ugiye kuraba hari uwundi mugabo yitwa Evode, yari umusenateri Evode akiri muri Canada, yari umuhutu w'umuvirira avuga yuko intwaro ya FPR ari agatsiko k'ababandi. Mugabo ngene bamuhendahenze bakamuha igiti mu Rwanda bakamuha ministere, ubu yahindutse umuvugizi wa kakantu yita agatsiko k'ababandi. Uno munsi niko ahayagazaho ku isi yose gakomeye, niwe yirirwa aravuga be n'aba bagabo nyene ngo FDLR uno munsi ngo ntikibaho kuko bayibuze deje, ngo ugiye kubiraba ugombye kuvuga ngo basambure FDLR ngo busabye ko ngo gusambura FRDC. Indi mvugo ntiyamahisha patwari yo kuvuga ati neko byabananiye kwerekana hiri. Nibije rero Yakoba Patri yavuze ati nibadome ku rutoki bavuge bati twe twararongoye FDLR abayigize turabazi naka ari ngaha bamufate bamuzane. Narumvise avuga amazina y'abazayirwa mwamwe avuga ngo ntanaka n'ibindi bavuze by'amaradiyo ngo bazanye ino ntumbaze. Mugabo nkiyumvira ukavuga uti iki kintu basa nuko bariko bagera ahantu bahinyuka, bariko bati rero twereke ya FDLR ahantu iri barahabuze, ubugira bafate ko ari nk'umunyu wayongeye mu njya, bavuga bati burya FDLR ni FRDC, FDLR ni FDNB, ni bapfe bambaye. Burya ikinyoma cy'imyaka 30 kirashaje, abantu bose baragaza kuvuga bati trose tro hagarikira ngaho, emera tubahane mugabo ntimuzoza mu kuyogoza abantu bose mwitwaza ibitagishoboka. Nico nagomba kuganira Maître Deo ne usino FDLR ugiye kwiraba uno munsi iri hehe none watwara igisirikare yemeza yuko 98% kwijana y'aba FDLR benshi bafatiwe muri aho gace, kandi nivyo bamaze imyaka 30 ari u Rwanda ruhayogoza, sivyo barabafashe abandi barishikana barabatahana, bamwe barafunzwe abandi barabishe, abandi nabo bashize mu nzego, abandi nabo bashize mu buzima busanzwe. Uno munsi bagiye kuvuga ngo ugiye kuvuga ngo FDNB haki igisirikare cy'u Burundi ngene mukizi mwebwe babivuze ingene cyabaye kugira habe arme nationale. Uravye le professionnalisme gifise ukaraba abantu bize, kuko igisirikare cy'u Burundi kirimo abantu bize cyane, sibyo uravye ingene bariko barakora. Eske barakeneye ingufu za FDLR? Barakeneye ubundi bwenge bohabwa n'abantu bamaze imyaka 30 igihugu carabacitse badakontrola ikintu na kimwe babundabunda. Abo bantu no bakeneye kugira baze bafashe FDNB yagiye gusubiza ibintu mu buryo muri Somalia abanyamerika batemaguje birutse, ikaja za Darfur, ikaja za Sudani, ikaja za Haiti, ikaja hehe. No munsi raba mu mantuzeye mu maraporo y'aba expert ba Nations Unies, mu maraporo y'aba expert ba Union Européenne n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu, undabira ingene baravuga neza igisirikare kimwe kimwe cyubatse n'ingene gikora. Hari ahantu murabona yuko FDNB yabaye yakize yuko hari ikintu yakoranye n'abantu mu kontra umutekano w'abandi? Hana ntimuzokumva mu FDNB n'umwe afashwe ngo babatumye ngo bafashe abagore ku nguvu. Jamais
mugabo genda urabizo ntore zigwa ziraririmba ivyo bintu amarikode yose avuga y'aba expert y'amaraporo batanze nta na rimwe baburamwo berekana amacrime dogere bakoze. Rero nibareke kugomba urupfu n'imfane ngo bavuge bati ico yitwambaye reka na bene wacu bo mu Burundi bacambare mu gihe bo bashoboye kwitwara neza no ku rugamba barimwo. Abasirikare b'u Burundi bagiye kwica umuntu n'umwe, bagiye gutabara, ari muri gutabara ahantu hari amahoro ntibahaje, nta kintu na kimwe bajya gusohotora ngo amoko aya naye ngo ivi na ivi. Bimwe navuga byo kuvuga ati hagati y'abahutu n'abatutsi mbega ninde akunda abatutsi gusumba uwundi. Navuze none FPR yarongetse igitero kijya kwica abatutsi, FDD irungika abasirikare bajya gutabara abatutsi. None hagati y'ibyo bisoda bibiri umukunzi w'abatutsi n'uyu. Donc muri iyo mvugo abantu bagomba yuko berura tukavugana ukuri, mugabo ntitwemere yuko abantu baza gusiga iceye abantu bakavuga ikintu kitari cyo ku bandi ngo twe duce duhora nk'uko umenga ni nawe ubundi ntiyo byarabahungu. Ico gihe rero nibaza yuko ubona urugamba rwa buri murundi wese twaramaze kumenya igisumba ikindi, twaramaze kumenya iyino ziriko ziratujana, twaramaze kubona programme turimwo, mugabo abantu bagiye bati reka tubakome mu nkokora basubira inyuma. Nimwe nababwira ya myaka 10 warabaharura ubwoko bugasubiranamo yaramaze kurenga. Bavuga ati none twokora iki kindi cyotuma abantu batiyumvanamo, niba tamwe gukoresha aba bantu nkuko umenga metre hari ikintu yavuze. Abantu bagiye kwishongora yuko bisha abatutsi impande zose, uno munsi nibo bahindutse kuba bakunze babo kuza kubaburira bati muraraba neza abantu muri kumwe burya ni babi ni twe tubakunda muraraba neza. Duhungire rero iyo bari tuzi n'ubuzima nabone babayeho. Nibaza yuko rero ibiganiro ntisesanzwe, mugabo nibaza yuko uko biri kose ni ku neza y'igihugu. Igihugu cipanze uyu munsi n'ingene kimeze, tidushobora kwemera yuko hari umuntu n'umwe yoza kwagiriza indongozi zacu amakosa zitakoze, ivyiyumviro zidafise, iyerekwa badafise, mu gihe twebwe izisho ryacu ribona kandi n'ubwonko bwacu bukora, titwemera ko hari umunyarwanda aza kudufatira ijisho ngo turabe ngo tubone nk'uko abona. Reka tubone nk'uko twe tubona, twumve nk'uko twumva, ahubwo twese bafise ingorane kubera ayo moko yose no munsi yabaye amaboko y'indongozi, cyabaye igisirikare kirinda umutekano wa buri muntu wese, ugasanga umututsi acunze umuhutu. Iyi ni ntambara seragere de zone bireko barakora, babikora babizi kugira ngo bonone imitima y'abantu bafise ama esprit ari faible, bonone abantu kumbura bavuga bati muri kahise hari ivyadushikiye bifatiye ku bwoko, kugira ngo bumve yuko bati cakiza n'ubundi ngico kiragarutse ngwaho. Mw'abantu nibareme kameme barabe ibibakikuje, barabe politike zihari, barabe discours zihari, barabe ingene ibintu byubatse, bareke kubejo basesa nkuyoze. Abo bahenze mu minsi yaheze bakavuga ati ni nyaragase mwizira hiwacu hoka hose wanyu ntibabakunda, uno munsi babayeho gute? Eska basigaye n'abagiye no muzo wo kompa, ninde afise amahoro, ninde afise umutekano, ninde yumva ko amberewe neza? Rero uwo mutego ntihagire umuntu n'umwe awugwamwo. Abahutu n'abatutsi nk'uko turi mu bumwe, turi mu runani, tugume dufatira amaboko, tugwaniriza aho kabi kaje, tukagwaniriza hamwe, dushikira indongozi zacu, twubaka igihugu cacu. Ibisigaye nk'uko padiri yavuze, papa yavuze ati iterambere nijojwe canke niyo sura y'amahoro. Murakoze cyane. Patiri Yamuremye, ngo leta y'u Burundi n'igisirikare cyayo bakorana na FDR. Ibyo ni ari ikintu bita lo langage politique yamijana na nuze na contexte. Turi muri region il y a une ébullition, mugabo akaba igihugu qui est stable bita u Burundi, kandi kino c'est jamais engagé kuja kugwana muri Congo kidatumweko le droit de code congolais kwitabaza mubanyi byama byabaye. Alors du fait que u Rwanda nago ruri hariya nago rurwana ukarwa rushikiye umwazi wa Congo, ariyo acte d'agression nuze ya intangibilité des frontières, tubazarabaye nuze ya violer. C'est très normal que icyo gihugu gishobora kuvuga kiti kiya gihugu cyagiye gufasha Congo naco nyene nuze
n'umwasi w'iwanje mugabo nibaza ko icyoshimikiwe ko ni umubano n'imbibi ibihugu bigize bigira bifitaniye. Le Burundi c'est un état-nation de longue date, c'est un état souverain qui a une armée souveraine que le chef suprême de l'armée peut envoyer pour une mission X ou Y. Alors, au Burundi, uko babivuze sinza kugaruka muri la rhétorique bavuga ya FDLR. FDLR ni ikintu twita muri anthropologie politique, c'est un symbole. Le symbole ne doit pas exister, tu sais. Le symbole peut exister psychologiquement, ça peut exister politiquement, ça peut être aussi une attirance. Une attirance. Alors, dans les... Nous attrait de la sympathie. Attrait de la sympathie, le comportement d'une victime, le prédateur yahinduye le langage d'être victime. Ni bintu vyama vyabaye dans les conflits ziba quelquefois à caractère régional. Gusa cyo nashaka kuvuga, je suis pour le principe ya OUA, Union africaine. Imbibe zarashinzwe, ibihugu vyarabaye defini, igihugu cyose kiraza aho gihera naho gishika, twubahe ijya intangibilité des frontières, twubahe le contexte socio-historique de chaque pays. Nta histoire dusa abantu bakunda kwandika ibintu ngo n'usangiye histoire n'u Rwanda, c'est pas vrai. Il y a des petites similitudes. Mugabo inoze simwe, histoire simwe kuko nta bihugu bibiri bisangira histoire imwe, ça n'existe jamais. Nkavuga ni rero igihe umwe wese yo kubaha ivy'amategeko avuga mu vyerekeye iby'imibano, nta ngorane aka karere kogira, nta ngorane u Rwanda rwogira, nta ngorane u Burundi bwogira. Je nkavuga ni rero en ce qui concerne ce pays qui s'appelle le Burundi, un pays habité par les Barundi. Les Barundi qui ont une culture et dont la principale, c'est la langue. Donc, la deuxième, c'est le comportement socio-culturel des Barundi. Abanyarwanda bafite ingoma, urabona ingene zisa iziwabo. Abarundi barafite namwe n'ingoma, urabona ko zitameze kimwe. Bigazo ne difference culturelle, abarundi uko batagira. Niba utari ntibazambara kumwe, turabene ko c'est deux nations, de différence. Abasigaye kumwe wese yubaha akubahiriza uwundi selon les principes du droit international. Naco rero bimaze ko aba Rwanda naco bimaze yuko titirige un ennemi par rapport à ton voisin, des fois inutilement. Uyu munsi twebwe nitwopfa n'u Rwanda Kongo kuko umwe wese afite icyamujanyeyo. Yisfi kumwe wese respect icyamujanyeyo. Hanyuma bien évidemment le Burundi ne remplacera jamais le Congo. Le Burundi c'est un appui à l'armée congolaise, le FARDC. Le Rwanda appuie le M23 et ntawo agira akibidea. Yo zabujara ko bahura no kuri tere bakabana kumba bari kuri tere. Ibyo byose biravyura des frustrations des uns et des autres. Je nkavuga ni dans toute cette histoire icyo ngira ngo u Rwanda gomenya, Burundi gomenya, Kongo gomenya, na cyane mu Rwanda nuko ongaye dans la paix plus qu'on gagne dans la guerre. Burya hari igihe nabijya bintu abantu baza guhiga muri Kongo, umuntu atokenera kwirwa Rwanda kumvikana na Kongo, tiri uramena amaraso y'abantu cyangwa ukiruhande ngiye gukingira abakana bajya tumapeganye muri diplomatie ganya c'est la plus facile et c'est la meilleure gusomba intambara.
jewe bavuga ni rero kubyerekeye Burundi aho dugishyitse uwazi arahazi, aho twavuye uhazi arahazi, nkuko nabivuze aho twavuye ntidushaka gusubirayo, sinzwari Murundi yo bashaka kuhasubira. Harmonie sociale mbona mu Burundi nta n'umwe ashobora kuyisubiza inyuma. Nibaza ko nikete ryo bundi ry'abepiskopi harimo byinshi mugabe ico omwe baragishimikiyeko. Le compte de l'harmonie sociale qui est revenu yagarutse unuzeya mu gihugu kandi sans hypocrisie, kuko ukuri nako kurakiza, ukuri kurakiza. Ibyo barondera by'ukuri no kunga Barundi, ukumenya ukuri kurakiza. Mugabo Barundi baza bagwe mu mutego na rimwe ngo numvise abandi bagwamo, nta muntu yeriti kibi cyase. aya No, nimba niyo ngorane ngirangiye hari muri ibintu bya byintera hamwe na FDR n'ibiki byose. Nta muntu genocide ntavyara genocide. aya No. Genocide il est génocide soit kuko yarungitswe n'ubutegetsi X cyo amasanction nabamwe ibyo bahanira abantu kuhanira le paysan et celui qui est administrateur c'est cyo kimwe. Mugabe ejo agasiga umwana ntoco uvuga ngo se genocide. Ni nk'ibi biriko biraba discuter mu Burundi kuyonya bwoko byakorewe abahutu mu Burundi yo 72 ntushobora guhura n'umututsi utangire mu beshere umwana twihishe yakwisha atari bwavuke weho ngana uko nohura n'umwana ngana uko ngaca vuga nishawe niwe wishe papa kuri no abahutu musho oya iyi crime igirizina derrière un crime ya eno et son nom ne peut pas être izina culturel, ni izina y'umuntu afite karangamuntu X et Y. Iyo tubatanga ugatora ntabwo ngo ndanga karangamuntu ka papa ngo ngo ya. Alors tugume muri iyo nzira, tureke instrumentalisation, tubandanye twubaka igihugu nkuko twabishatse mwibwirizwa shingiro, na cyane cyane twaradesize twafashe ingingo yo gushira imana imbere. Urakomeye, nta muntu arashyira imana imbere ashobora kurangwa n'amacakubiri cyane cyane atahagaze. Nta muntu ashobora kutarangwa n'imbabazi n'impuhwe n'ikigongwe. Nta muntu adashobora kutarangwa no gusabikanya cy'ibyiza Imana iba yagabiye icyo gihugu mu Burundi. Naho nashaka gushika. Murakoze cyane. Nuko rero ndabashimire Padiri Desire Yamuremye, ndabashimiye ku ntererano n'impanuro mutanze. Murakoze cyane, nkabashimira n'abandi bahaze kutwumviriza nabo twasangiye ikiyago. Nongera gusa muramvuga nti harambe Uburundi n'Abarundi, Uburundi bugira se Abarundi nkuko bwagize umwami, tugire Kristo. Naganze Kristo. Apotre Isidore Mbayahaga namwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze. nari ndabashimire abo twasangiye ikiganiro, shimire n'abandi baje kudukurikirana. Nongere nsabe umurundi wese ahari abe umurundi nyene ashigikiye umurundi mugenzi we, kandi twongere tugume muri bwa bumwe no gushigikirana. Murakoze. Maître Deo Ndikumana akaba n'umukomiseri mu mugwi Severe, namwe tubashimire ku ntererano n'impanuro mutanze. Shimire namwe bwe mwadutumiye, mashimire n'inzego z'igihugu zishira abantu hamwe ntibahungabane. Nuko rero mwese mwariko muradukurikirana, niho ikiganiro cyacu kirangiriye. Murakoze.